ahera hahera mu gihe cy'isezerano rya kera nta muntu n'umwe wundi yinjirayo uretse umuherezi yinjirayo rimwe gusa mu mwaka atwaye ibimazi by'ivyiwe vyaha n'ibimazi by'ivyaha by'abantu bamurungikanye. Igihuzu gikingiriye ahera hahera bimaze kurangira ni ukuvuga ngo gica kiratabuka. Ibyo gutuma imbabazi, ibyo kurinda gutanga ibimazi ngo babatwarire nivyo vyari birangiye. Iby'isezerano rya kera biba birarangiye. Tuva mu isezerano rya kera twinjira mu isezerano rishasha. Igihuzu kimaze gutabuka rero abantu bose baca baremererwa kwinjira kwishikira ahera hahera, ni ukuvuga ngo aho Imana iri bagiye kwivugira ivyabo, kwisabira imbabazi. Igihuzu gikingiriye ahera hahera cyaratabutse, abasuma barinjira. Igihuzu cyaratabutse, abasambanyi barinjira, nabo barashobora kwegera. Ni ukuvuga ngo byararangiye, dushobora gutera intambuko. Ibyo gutandukana n'Imana biba biraheze, atwegereza Imana. Uyu munsi rero Yesu yaratwinjije ahera hahera, turashobora kwegereza Imana tukayibwira ibitugoye, tukayibwira intege nke zacu. Haleluya. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo Yesu yaruguruye inzira, abasambanyi barinjira. Yesu yaruguruye inzira, abasuma barinjira. Yesu yaruguruye inzira, abicanyi barinjira. N'ibi nyene igihuzu gikingiriye ahera hahera kimaze gutabuka, kwari ukugira ngo umuntu wese atera intambuko yisabira imbabazi. Haleluya. Yesu yadukoreye igikorwa gikomeye. Ahandi twari kuguma turabatandukanye n'Imana. Isezerano rya kera turarisezera, twinjira mu isezerano rishasha twinjijwe n'amaraso yiwe. Haleluya. Yesu abaraturihiye umwenda. Mu isezerano rya kera twabisomye yuko atamaraso atambabazi zari zihari. Kugira ubabarigwe hari impaka utanga ikimazi gikeregwe, amaraso aseseke, hanyuma tubone kwemegwa. Ibyari bishizwe ku iherezi byari birangiye, byari byabimazi byakeregwa kumbure buri mwaka canke buri munsi. Uyu munsi nta bimazi dutanga kugira ngo dusabe imbabazi Imana. Utera intambuko ugaca bugufi mu mutima wawe ugasaba imbabazi, Imana ikakubabarira. Niyo nibutse iby'urupfu rwa Yesu, ukuntu yarangije byose, ndavuga nti Yesu warakoze. Mbega intama twazikurahe? Mbega imene twaza turazikurahe? Inka zo gutanga twaza turazikurahe? Umukene wa nyuma ngo yashobora gutanga inuma, twari kuzikurahe? Yesu aravuga ngo birarangiye, byose birarangiye. Ibyo gutanga ibimazi bikeregwa birarangiye. Haleluya.